Ikomine yawe ngo ni impeso yawe kandi ngo umuntu umusangiye ikomine aba ari umuvukanyi wawe. Byashikirijwe na Abel Gashatsi icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka, akaba yabishikirije muri komine Mbuye kuri wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu Myandagaro umwaka wa 2022 mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe amakomine. Umunsi w'amakomine ni umunsi wo kwegerana nk'abavuka komine, ni umunsi wo kwirimbura, ni umunsi wo kumenya ko ikomine yawe ariyo mpetso yawe. Kuba dufise komine nziza ya Mbuye, kuba dufise intara nziza ya Muramvya, kuba dufise igihugu ciza c'u Burundi, twategerezwa kuzirikana tukanashimira n'Imana. Mbega ni kuki twavukiye mu Burundi? Mbega ni kuki twavukiye Muramvya? Mbega ni kuki twavukiye muri komine Mbuye mugabo tutavukiye ahandi? Ivyo tumaze kubizirikana bikatwegeranya. Umuntu musangiye ikomine, umuntu musangiye izone, musangiye umutumba, aba ari umuvukanyi, aba ari umuvukanyi. Kuko ndemeza neza iyo ugwaje umugwayi, iyo ugize ikibazo kinakiriya, utangura kwitura ukwegereye. Iyo umuvyeyi afashwe n'imbanyi, umuntu wa mbere utabaza nujya muhana karimbi kugira bikunde bagufashe umushikane kwa muganga. Jewe rero ndazirikana, turazirikana ko kwitwa umunyembuye, kwitwa umunyamuramvya, kuba turi mu munsi mukuru nk'uyu bitegereza kutwegeranya, tukazirikana, tugakomeza urukundo twari dusanganywe. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka akaba yaboneyeho n'akaryo ko kwibutsa abaraho ko bakwiye gushigikirana, haba mu gushigikira abantu aho nikora canke mu gushigikira imigambi y'indongozi zitandukanye. Afise abantu aho nikora, ntiwiyumvire yuko twiko turatera imbere mu gihe hari umunyokuru hariya, mu gihe hari uwundi muntu w'inyakamwe. Uno munsi imvura buca itasura izogwa inyuma rikamusanga mu matwi aharyamye. Abafise inguvu bashigikira abadafise inguvu, tuzamukire rimwe twese, ntamvo nimwe twozamuka hari abasigaye inyuma. Rero ikindi no gushigikira abaturongoye, mushigikire misitanteri, mushigikire perezida wa conseil communal, mushigikire buramatari n'abamufasha kugira ngo bashigikire mu bikorwa ariko baradukorera, kuko aba ivyo bafise uburongozi babuhawe n'Imana. Tubaherekeze ntitubatege imitego, kuko igihugu ntikizotera imbere mu gihe hari intagondwa zigomba gutega imitego abaganza. N'Imana iravuga ko twubaha abaganza. Ahasigaye twese tugiye hamwe birashoboka, twese tugiye hamwe birashoboka. Umuhanuzi wa buramatari ajejwe amategeko Egide Nimbeshaho we yavuze ko umunsi mukuru w'amakomine ari akaryo ko kumenyesha abavuka komine ubuzima bwa komine yabo, yaba bari mu gihugu canke bari hanze y'igihugu. Umunsi uramutswe uhimbazwa kuri ino gerekerezo, uriko uhimbazwa mu makomine yose agize igihugu cacu c'u Burundi. Uwo munsi washinzwe kugira ngo kaba karyo ko kubavuka komine bari mu gihugu eka n'abari mu makungu, kugira ngo bamenyeshe ubuzima bwa komine, bongere basuzume ibyaranguwe no guhanahana ivyiyumviro ku bizorangurwa n'uruhara rw'umwe wese yoterera mu iterambere ry'ikomine yiwe. Nayo Barutwana Jashe arongoye inama mpanuzwajambo ya komine Mbuye yashimiye indongozi z'iyo komine ndetse n'iz'intara ya Muramvya ukuntu zitunganya ibijanye n'iyubahirizwa y'ibiciro ku bidandazwa bimwe bimwe byashinzwe na leta. Ijanye n'iyubahirizwa ry'ibiciro cyane cyane ku bidandazwa bimwe bimwe y'ivya Abarundi, isukari ya Sosomo, isima ya Buseko, haba ngahimbuye bere mu ntara yose ya Muramvya. Turashimira cyane abajijwe intwaro
mu ntara no mu makomine ingene babyifatamwo neza ibiciro bikubahirizwa ataguca iruhande. Mwomenya ko ivyo birori byarangijwe no gusangira imfungurwa n'ibinyobwa bya kavukire.